bakunze Pam Channel TV kaze kandi nko nako ndababwira uno munsi n'undi munsi aho nagendeye umuntu adasanzwe yigisha kubijanye no gutunga amafaranga. Twarize amashure batwigisha gukora akazi baduha ubumenyi ariko ntibigeze batwigisha gutunga amafaranga n'ingene twoyagumana mu buzima bwacu. Nico gituma uno munsi twagendeye abantu basanzwe babikora mu kwigisha abantu kwitunganiriza ingene bakoresha amafaranga yabo. Nabo sabandi ni Kingdom Investors Pesa Yetu, aho twagendeye umwe mu bayobozi cyangwa umwe mu bashinze ishyirahamwe Kingdom Investors Pesa Yetu, akaba nayoboye ishyirahamwe You Invest. Ishyirahamwe byose uko ari bibiri bisanzwe bikora mu bijyanye no gutunganya amafaranga no gukoresha amafaranga. Bakaba banigisha abantu ingene bashobora gukoresha amafaranga buri munsi kugira ayo mafaranga yabo aheze ababera ikimazi mu buzima bwabo bwa buri munsi. Kaze bakunze Pam Channel TV. Reka ndamuhikaze Ezekiel Hatungimana. Murakoze cyane. Murakoze namwe kuba mwaduhaye kano karyo kuyaga namwe mukatubwira ibijyanye n'amafaranga kuko nivyo musanzwe mukora mu bivuza imyaka myinshi. Mbe kubatazi uno munsi ishyirahamwe ryanyu You Invest canke Kingdom Investors wo basigurira gute? Icambere nuko yani approche yitwa Pesa Yetu. Niyo na keje fonde ya bientôt 8 ans. Alors gituma natanguje Pesa Yetu, je natanga gukora urdanza nkiri muto. J'ai la chance de gutanga business niga deuxième primaire. Alors à 18 ans naciye ngira ibyumviro byinshi bimena umutwe gose nifuza amafaranga menshi. Marezima ndayabura. Alors j'ai approché les banques, les institutions financières, sanga mu byukuri sindi eligible. D'après kwaruko ntafise ico ngwatiriza. Turize souvent nta kuntu basimwo yampa hano ikintu ngwatiza nkakibaha. Marezima siko bikora. Alors chanimvira ko umunsi munzogira banke wanje. Une institution financière wanje, c'était à 18 ans. Alors baranciye intege. Alors j'ai appris yuko ntakene kugira institution financière iwanje jenyene. Mena shora kuja hamwe n'abandi bantu. Ntacambira abantu bose baza babishaka tugire une institution financière iwacu myaka 10. So maze imyaka rero 8 niko nabwira abantu ko tsogira institution financière iwacu. Nari nifuza abantu igihumbi ngitangura ubu ndamaze gushika ku bantu amajana 120. Iyo ni approche ya Pesa Yetu. Iyo approche ya Pesa Yetu igabwa n'ishyirahamwe ryitwa Kingdom Investors. Kuvuga la société ni Kingdom Investors Pesa Yetu, dont je suis cofondateur w'iyo société. Ni kuvuga ngo barasanzwe iyo approche barayemera barayigira gwabo. Aujourd'hui l'approche iri kurakoreshwa n'abantu barenga plus de 720. Kuki twita approche? Approche ni kuvuga ishobora gukoreshwa ya des églises bakoresha approche ya Pesa Yetu, ya des écoles abayitidia. Kuvuga ngo irakwira mu bantu bose kuba ni approche. Mais les gens, c'est pas les associés, il y a Kingdom Investors Pesa Yetu, non? Plutôt, les associés, il y a les financiers, turota kuzokora d'ici 3 ans. 3 ans. Uratubwiye Pesa Yetu yo approche ikora gute ifasha gute umunyagihugu? Urakoze cyane, approche ya Pesa Yetu ifite des aspects. Aspect ya mbere ni épargne, aspect ya kabiri ni investissement. Ko murabizi, kwigisha abantu épargne atayindi ntumbero ufise birarambira. Exemple asanzwe ufashe 20 000 ukazishyira muri caisse aujourd'hui et demain ça va 20 000. Ce qui va dire c'est kagaciro wari uzifise non. Il faudrait que épargne biza kuba accompagne nico yakoresha épargne pour faire quoi? Alors abakoresha Pesa Yetu baja kwiga kuziganya mugaba bakaziganya bazi ko amafaranga yabo abwiza kuja mu bikorwa kugira ngo agenere les intérêts cyangwa dividendes. Merci beaucoup. Ndumva ko ari approche nziza cyane ariko uno munsi rero shaka ko tuyaga hanene kujana n'amafaranga ariko imbere yuko tubiyaga ko mbe n'umuntu wese ari kuri kuja muri ku benefice yo approche yanyu ya Pesa Yetu. Urakoze ndagwana ni mwaso wabajije ni kuvuga la société Kingdom Investors ikorana n'imigi ikoresha Pesa Yetu. Alors maze kuraba imyaka 8 nasanzwe ko turakorana cyane gose n'abantu bakoresha approche ya Pesa Yetu. Mais ababikene ni benshi. Cela na change hamwe n'abandi tugira You Invest kugira ifashe beaucoup plus abafise izo besoin. Alors le You Invest ikigira iki itanga les formations professionnelles, renforcement des capacités, tukagira des coaching, hama tugakorana n'ama startup companies, ama sociétés les petites et moyennes entreprises. Murazi ko aujourd'hui c'est simple, ugiye muri DBX API, entreprise iravuka muri 48 heures. Yes. Mais malheureusement, je sais pas, hari haba abazi cha zipfa bukeye bwa.
ni kuvuga iriya deja ngaha muri circulation babaye des CEOs mu masaha 48 après bica biranga alors tukora nabo bantu batanguje ama entreprise yabo hari gusanga mu byukuri batanguje batari bavyumviriye swati bagiye dans une formation quelconque baca mvumenga botanguza so turabafasha mu bintu bitatu turabaha information kugira ngo babakire ku kintu co kaje comme j'avais une entreprise ya tourisme muri 2013 narakoze ikosa cyuko tari école nari mfite information itari yavuga ngo tourisme régionnaire mais c'était pas vrai yari information ntazi n'uwayimpaye alors baranciye amani muri Robert uno musara ama société avuka agapfa kubera babuze information alors twenga tubaha information nziza iri verifiable bashaka gukorerako icya kabiri cyo tubaha information kugira urwaninge business yawe igire neza ukeneye license master mugabo urakeneye kwiga ico kintu gikenewe so rero twe turabafani bama formation informelle ni kuvuga so des formations professionnelles à court terme ziri taillées selon les besoins tuziba cya gatatu cyo dukora ama société akivuka canke byanse ko akura turaraba amahakini bafise matching the needs akatari gake rero bakenera lo staff tukana abanyeshuri abayitide baje ama university barazanga baka applying tukaba massage professionnel si vous avez commencé une société mugabo ka office y'udandaza mugabo amareze ntugire le pouvoir guhemba abakozi cyo tugaha abanyeshuri bariri ishuri barageninga nabo nyine baronka experience bakagukorera icya kabiri to matching the needs ni kuvuga ni expertise tuko tura develop system ya mentorship on a des batama ngaha babasaje bakuze bafite experience kesa gose urambe baje bavye rero bicaye bavuga ngo abajene bobu nta kigenda bakundira igara bakunda inzoga ntibaturondera leje naho turi tuvuga gute ngo baje bavye bari code ntibaduha mode pass alors twara develop kano kantu tugira mentorship aho tugoho mutama we naribonye afite imyaka mu retraite ngo yifuza kameme go travailler mutwe muri kurakora tukamuza n'umujene atanguye commencer une entreprise ngana mushaka gushaka amafaranga guhema mu expert en comptabilité Miriam Mutama cyo kina tennis icara ahantu abuzi wabibwira cyo tubahuza ningo cyo kubona n'abavuye hanze bakaza kudufasha ku develop mentorship icya gatatu rero no guhuza ubukene bw'amafaranga waratanga une entreprise mugani kwirakura kwa amasabuni mugabo marezi murabuze mutaye hamwe twe ngaha muri invest afise icyo twita investing opportunities abantu batubaza ngo ndose amano yashira he wa mujene yitwa Fred par exemple akora amasabuni n'amavuta iri yabuze amafaranga hari eligible kuronka ideni rya banki tumuhuze n'uwundi muntu agure les actions les parts c'est ça à marché des capitaux de valeurs boursières umuntu afite cyumvira yake guhana umuntu afite amafaranga bagahura bien sûr il y a des documents zibigera turafite des juristes badufasha gutegura neza alors la question rero bakora baza ati mbega none ya pesa yetu ikoresha umuntu wari wese rero pesa yetu uko tuko turakora tuko tumobiliza les associés ba ya institution financière izoza muri 3 ans objectif rero yo gushikira abantu igihumbi ni kuvuga no munsi turashafise ibibanza desa 80 abifuza kuza kutuhamza barahawe ikaze turategura des formations sur l'éducation financière amaje dabiri mu kwezi kwigisha abantu turamaze kwigisha abantu plus de 2000 Bujumbura Gitega Ngozi no mu Ruyigi turamaze kwigisha abantu education financière barenga 2000 abantu baca baza kuduhamza inkuru nziza niyo korera abantu twabigisha tuko twarondera ko baba les associés apana les clients alors nahi wanye bazoza mu nyuma make your choice ushaka kuba mu associé aujourd'hui cyangwa kazo mu client later kuvuga ni twakweza abantu igihumbi twuga imiryango abazokurikira bose bazokwitwa abakiriya mais aujourd'hui nous recrutons nous formons des futurs associés umugeza kuri 720 kuri 220 merci beaucoup ndumva ko ari umugambi mwiza cyane reka rero tuje mu cyatumye turondera ubu turumva ko réellement tutadodo yatariho turumva ko ari honyene dukeneye kumenya ubu les connaissances dukeneye cyangwa les informations dukeneye ari hano twozikura urabona twebwe twarakuze turageraho twiga turajya mu mashuri baratwigisha turagira ubumenyi ariko hari ikintu kimwe tumaze kurangiza za kaminuza za secondaire tugeze mu buzima nyabwo dusanga tutaronse ukumenya ibijyanye n'amafaranga mwebwe murabikoreramo mbe iyo tuvuye ku ntebe y'ishuri umunyeshure umuntu wari wese amaze gutangura kurondera ubuzima ikibazo cya mbere agira no gutunga amafaranga kuronka amafaranga arashobora kuba kuyaronka ariko kuyagumana bikamugora wowe iyo etape ya mbere yo guhura n'amafaranga uyisigura gute bifirahe
urakoze cyane. Ikibazo nkunda kwibaza kuri iki twiga kuri iki wiga bijya wize kuri iki wiga ibyo kuri uno munsi. Turabe neza rero igihe twifuza kwiga kuko tuyambusha ahantu turankubuzi ni kuvuga turi limite ni kuvuga mwigisha zoshinga uvu cyane akwigisha ni wandike ikete gusaba akazi mugabo si c'est l'inverse twingira kozoga créer peut-être qu'il y aurait un cours itwigisha ingene tugira aho kritema iyo nkamenya ko umusunzi wari CEO ujya mana atari kwandika ikete gusaba akazi iyo wandigisha ingene nzoro krita abantu uri tonhereye. Alors education formelle mu bundi wacu ni nziza gose iraryoshe kuko ntituri bijuju turiyumvira turaciye ubwenge uko mugabo education financière abuze ikibanza kubera ko ngira twiga twaze ko tuzoyaronka ntibatwigisha koresha amafaranga. Uno munsi ngo waneze hani nyinshi turiho ubuzima buri bubisha ukuntu kubera twarabuze bwa bumenyi oroke niho tumara umwanya munini umara umwanya munini urondera amafaranga gusumba umwanya uzomara ukoresha ibyo wiza ahantu. Alors mugabo mu kuyarondera abaganga bariko baravura n'abandi urombe ikibazo cyari ko ntavyigishijwe nayatunga gute hacaho akajagari rero. Uno munsi ya des prophètes abandi bakoze imana benshi kandi abuba mugabo hari ibintu bakora kwa bitakenewe ukeneye gusengera umuntu ngo inyatsi nta nyatsi baho umuntu atazi igihe cy'amafaranga arayatora nyine agahera kandi abaza aho yagiye. Jero ico nita education financière. Quand est-ce qu'on dit que quelqu'un est éduqué financièrement? Uwo muntu ashobora kuba afite ama PhD amaster turafite muri pesa twaje kuvyiga suko batari bacibwenge barafite impapuro nyinshi zishoboka mugabo education financière ntayibize mu ishuri. Alors tuje ngaho badusengere badukura kimikoshi abajeje kurusha kamavuta nta byinyasira. Le problème ni uko abantu bazi kujera butunzi bwabo. Alors ntibakene gusenge bakene kuza kwigisha ingene bakoresha amafaranga yabo. Je mvuga ko umuntu ari éduqué financièrement igihe uwo muntu ametwiza ses sources de revenus amafaranga wowe ufise uyakura he. Uno munsi babaza umuntu ati none amafaranga ufise yaronka gute? Je mbona Imana ihezagira. Wow, I love that. Ubona Imana ihezagira gute? Uno muntu afise revenus de 100 000 mais kwa afisa sambara muri centre ville kuba nkaho menga hembwa miliyoni 2 aja mu birori byose abaye ubuzima butajanye n'amafaranga aronka twamubaza acavuga gute je mbona Imana ihezagira. Uwo muntu je kuri jewe mu mwegege kure umuntu ateye ubwoba uwo muntu kuri jewe ntari éduqué financièrement ngabo quelqu'un éduqué financièrement igihe atahura se source de revenus je no nk'amafaranga 1 million azana naha aho mpembwa hambere principalement bampemba 500 000 par exemple amagi ndangaza mvuye ku kazi ni 200 000 umuntu arazi neza aho amafaranga yiwava uwo muntu ari éduqué financièrement muga ntibiheze. Icya kabiri umuntu ari éduqué financièrement igihe ashobora gutandukanya ingene akoresha amafaranga mbega nibiki nifuza nibiki nkeneye. Piramide ya Maslow iratwereka bya bintu bibuze umuntu acapfa. My friend ngaha bihaga bibuze ndashobora guca ndaramfuye mugabo niyo nabura amavuta abiherekeza hagera cano niyo nasiba kuja mu kirori canaka ntaco nzoba. Ni kuvuga umuntu rero tuvuga ko ari éduqué financièrement migatahura neza mbega jewe nkeneye iki kugira mbeho iki nifuza. It's very good kwambara neza kubegwa mugabo nimba nta shati ya 20 nkaronka ya 5000 singiye gusa. Obyo vyumviro rero ntibishoboka utari éduqué financièrement. Rero cume twiza cya gatatu n'umuntu azi neza korienta ses dépenses akazi controla nta bigumba gomba ngaho bijamo. Murabona abantu situnda kunda badamu n'abakobwa ngo ndi muri mood amafaranga rero hano bibihi nta mood baho amafaranga c'est pas élastique. Jore me kaba élastique kugira ukwega akademiri kakweguka malheureusement heureusement c'est pas élastique. Ureka rero twige gukontrola no dépenses. Uri kurabona umuntu ariko arahanga ngaho utaja mu kirori n'abantu bahembwa muri yone kana bahembwa 300 000 akuba ukagatera umuntu 200 000 muri 300 hembwa ngamumena amaso lakini sinema nibaza mbega jamaso ko amena nayandi filimi za guhera wowe yamenetse apana wa muntu. Umva mu social yacu ifise ingufu nyinshi tuje mu groupe WhatsApp bakandika rutonde rwo baterera quelque commence $100 undi 100 000 300 000 wakadimi hari ati niga bashaje ndabigira gute gacara wose agaca kuta ko senkana mi ntayafise agira mena amaso abandi malheureusement biza guhera amaso rero yimenye. So umuntu éduqué financièrement igihe ashaka gukontrola ses dépenses akamenya in the right purpose nyaza kuyakoresha. Icya kane tuvuga ko umuntu ari éduqué financièrement igihe azi kuziganya kuko tuziganya kwa ibintu bitatu. Tuziganya kugira ngo twitegure intega bizoza ikintu jare kiri utagiteguye twese ngaho ubuzima dufise no munsi
hagasazogumana ushaka kuvyo kugasanga kuranse imashini iramenetse ibipfu ko bagize panyi gufasha kuronka ca kintu keneye hama turaziganya kandi kugira ngo tugure ikintu ha long term. I wish kuronka telefone nziza, yes fine, cuziganya uzoyigure uyiziganirize icifuzo ciza. Ca gatatu cuziganya kugira ngo ugene uyinvestise agwire yagwize mu kintu. Rero pour dire ko 5e jewe caractère nyereka umuntu ari éduqué financièrement. N'umuntu ruhande yuko yamenye sose ziwe yakura. Azi gutandukanya akeneye n'ivyo yifuza. Wa muntu azi gukontrola ses dépenses akaziganya ica gatanu uwo muntu aca yinvestisa. Si ufite amafaranga mu nzu wabitse ahantu kayugarana wowe nturi éduqué financièrement. Malgré tes diplômes officiels, tes papiers docteur quoi. Tuvuga ko umuntu éduqué financièrement igihe hose amenya ko amafaranga afise abwiza kuba investi kugira ngo agene hakazi kandi ateze imbere n'ubutunzi bw'igihugu kandi atanga n'akazi ayagwiza. Alors ushaka kuyagwiza uba uri éduqué financièrement. Ibajije umuntu ngo umugwiza atunga ninde muca mubona baherekeza umukuru w'igihugu yasohotse eka namba umugwiza atunga sujya wenyene n'umuntu wese yase amafaranga yagwiza. Si tu avais 10 milliards umusuka officiel 11 000 wow uri umugwiza atunga mugabo ntumaze nka nakafise miliyari oya uri umugwiza atunga kurogeza bya kubera urarifise wari gwijije. Urakoze cyane. Mbe kuziganya watubwiye uje kuziganya nibwo buryo bwonyene bwiza bwo gutunga amafaranga? Oya, kuziganya ni kintu bindi. Dabur kwanza kuziganya uziganya gusa utafise ico uziganiriza uriko takaza umwanya wawe. Bisa nk'umuntu yofata amafaranga y'imiliyoni 10 akazishirana akazogarana. Inyuma y'imyaka 5 zo ari 10 miliyoni nyene. Kandi yaziganije mbwa amarezima izo 10 miliyoni z'ico gihe avec taux d'inflation azosanga amafaranga yiwe ratibutse atagifise ka gaciro yarafise. Ubu rero tuvuga ko kuziganya ni kimwe ahubwo tuziganye kugira twa investise. N'ibyatumye pesa yetu no munsi itera imbere cyane kwari ko twigishije abantu kuziganya no kuyadandaza no gushira amafaranga mu bikorwa abantu bakora imigambi izana amafaranga. Kubera iki igihe cyose nje gukora projet niho nabiboneye narifurije ideni ry'abantu marezima naribuze. Iyo wifuza gukora ikintu ahantu uza gukora amafaranga na ahantu hane ahambere n'ideni rya banki malheureusement abatari bake ku myaka yacu j'ai 36 ans aujourd'hui ntituri eligible kwa tugira amatongo. Hama aha kabiri ushaka kuronka umuntu w'amafaranga credit sans intérêt yarapravye no kuriyumvira sha njya mu mamizigira abasha akaca guhamara mugakorana please uzo yaronka azomwizigirwa ujya muntu aba yakwigoreye aba yakwizigiye ntuze uhemukire umuntu yakwizigiye kuko abakwizigira si benshi. Aha gatatu ushaka gukora amafaranga yacu ni heritage muryango mugabo none ko tuvuka twese turi 6 8 7 9 byatunga ry'umuryango tubanza kurijyanira aho bikunze n'abandi bantu byatotse mana bahaye imiryango yabo ifite amafaranga bagakora nayo ni source nziza. Hama rero aha kane tushaka umuntu duha award tuga tera ambassade tera societe raguha miliyoni 5 gukora akazi that's fine. Aha gatano je nkunda rero harishira ni epargne. Aha no urambwira abantu ni kugira ngo ronke cugomba gukora ziganya cyo gituma je ndakunda kuba desi iyo mbonye umujene avuga ngo jewe ndota kuzogura imodoka ndota gukora business yanje yes kuzogira studio kuzogira ikintu ama decornique cyo namubaza ukare amafaranga ngo yango je naraje musanga nkene amafaranga miliyoni 5 great none izo ndoto zawe uzimara imyaka ingana kucyo musha ukumva giheza imanite wow tufate imyaka 3 amaze 3 ans arota kuzokora business ya 5 million cyane kazo kiri semba umaze kuziganya ngara ngo yaha ngo sindaziganya ko ntandonka hora wo mu escro wewe ahubwo uri mu escro wawe nyine kuri yiba alo si wari ofisi ndoto zimaze imyaka 3 iri fare paranye ku ndoto zawe none ko tizigira ndazo kwizigira kubwira umuntu ngo jewe ndota sample de 5 millions je déjà épargné même 300 000 wow bituma tugira confiance kubera nawe warayigiriye no mba mayobuzima bubisi no amafaranga no kubera ngo épargne neza épargner avant de consommer tugisha muri pesa yetu si tu veux épargner après consommation caisse ni zero igitega amadike zero butombo haguja muri moins pour dire kugira ngo ziganye neza il faut épargner avant de consommer. Merci. Nibaza ko ari ubutumwa bwiza cyane ibyo bintu urakoze Ezekiel kenshi usanga
umuntu yiyumvira kubika yamaze gukuramo ivyo akeneye byose ati rero yasigaye kubera peut-être atiyumviriye ico shaka kuyakoresha ciyagenda ngo aragize épargne ari ugasanga agize épargne mbe mu guharura nk'umuntu aronka ibihumbi 10 no munsi épargne nziza kwiye kugira yo bari yangana. Good question. Jewe cyambere nk'umukiriso ndizera NDM ebita dim. Alors amafaranga yose turonka ajya wese 10000 undi akagira 5 million twese yitwa 100%. 100% yawe rero ugomba kuyakoresha gute? Nk'abakiriso chatwiz abemera ikigira 10 cyangwa atace ucemera rero c'est simple. Shira par 10%. Ça te reste combien? 90%. Alors 90% rero ngira shireho somme yo kweparnya. Ngomba kweparnya ngaha reka nepargne 5%. Akona karorero. Hacasigara 85% de consommer. Alors nini yumvira kweparnya après consommation. Hacasigara ubusa. Mugabo epargne ngira icike dépense mu zindi. Pour déjà bari famille avec kugira les dépenses chaque mois, musha mugira epargne hamarwaye. Epargne za mu nyuma kuvuga ngo nzobaho kuyasigaye. Kuvuga ko je nahisemo kuziganya nk'umuco. Ubu rero mbega 5% uziganije ni make. Yes. It's fine. Ikomeye n'umuco. Ubu rero gwana ubwire gute? Uduze tes épargne et diminuer tes consommations. Dime ukizera épargne 10%, ça te reste 80%. Duza épargne 20, gabanya consommation qui 70. Ushika ahantu ugira 40% comme épargne uco consoma 50%. Ahari mu Burundi washika no hantu. Uja kwita umunyamwaro. Umuntu abanira mbene n'ujya muntu azomunyezamu wisi kubera twenga tubajije ko turaba boss dutunze zero no consommation. Ugihanwa konsoma ugahereza ko amaporboire bose kwafata neza uri mu boss. Mugabo cinwa kamwe canke ukagira ukarimita ukayabika bakwita umukene. Muganda kwibutseko amafaranga si wa consomera baya konsoma. Ayo fiti uburenganzira ayitwa gwawe najya asigaye. Abundi barayamaze inda nikubaza ngo mpayiki. Ibyo mpaye ubunyene reka shareka mbwira mbege je hapanze gute wambiki iki. Ce qui compte na amafaranga yabaye épargne. Alors nanishe kuri ya 10000 bavuga mwagize 100% so ushira hayi wawe ayo 100% yavuye henshi sare mensuelle uturaka twose 100%. Banza umenye tes sources de revenus zivahi. Maze kuidentifia rero mbega ndumukiriso yes NDM kurete bikanga intego uzogira nuko uzogwiza épargne kugabanya consommation. Iyo affaire rero ntitwengeje ntabaza gufelicita Bujumbura jamais baza kwita amazina bizarre. Muganda kwibutse rero ko épargne ni sacrifice. Suppose donner un exemple isanzwe inkoko itanga amagi bitayigoye. Inguru itanga ijambo bigoye babanze kwibaga. So ni mugira ikintu kibatwara kiguzi. Kuvuga épargne uzoheba birori bazogutuka kwa bihevye bakuvuge ko utacucitaho sigaye menga mutwe usanabi eka ntaco monami harayibitse bo batazi. So ushira imbere kuduza épargne no kugabanya les consommations. Yes, bakunze Pam Channel TV yewe kiganiro Smart Mind nizera ko uno munsi icyo turiko turaronka kuri Ezekiel ari kintu gihambaye cyane antuka. Ayo uba winjiza yose ayo uronka yose nta mpamvu ufise yo kutagira icyo wiziganije. Yavuze akantu gakomeye cyane ati inda uyibwira icyo wayirarije nubwira icyo wayihaye. Reka tubandanye n'ikiganiro Ezekiel turiko turegera ku musozo mbe tugerero kuri mentorship musanzwe mugira ngaha. Hari abantu bavuga bati tijendi imfuvyi sinaronse umuvyeyi yanyigisha ankira umugani hakiri kare ambwira uko vyogenda je sintunze kubera simva mu muryango tunze jewe sinshobora jewe urumva bya bizampamvu zose nshobora gutuma iyo education financière itakorohera. Mbe ni ngombwa twame dufise umuntu atubera atukira umugani ku byo twe dushaka ku buzima bwacu bw'amafaranga cyane. Yep, hariho amaterminology menshi prepare mu consultant, mu mentor, mu coach. Mugabo je no shinguvu cyane ku mu coach. Kwa lo coach ntagutorera inyishu. Aragufasha wenyine kwitorera inyishu. Tandis que le consultant gupartage savoir faire. Bimene bigukorera. Alors muri mentorship naho nyene hariho mentorship iri indirect kwigira ku muntu yaguciye imbere. Twese ngaha turakunda Nelson Mandela kumuvuga ivyo yavuze byinshi
muga ntaho twakora ntitwamubonye mbese mugabo urumva ntiyatwicaritse twigisha ahantu mugabo twaramwigiye uri kwavuga kwa gasore yakwigishije iki muga ntamubonye mwicaranye ni kuvuga ngo iyo mentorship iraba aho uraba umuntu kamugira icitegererezo suvara nibaza ko twebwe bakiri bato tugorwa n'abano bantu ninde lo model imbere yawe ubusimaka nk'umwanya wanje mugabo ndiga ndonsa amahirwe tukavugana ndamubaza ibibazo biryoshye cyane kubera mba naramugize imbere mugabo hariho n'abandi bantu baba coach je suis aussi le coach professionnel ndakoca abantu nkabamenyereza iyo ni demande ko nta coaching ata invitation habaye sindaguforce ngo ndagucoach ni wa muntu abanza kuraba mbega exactement nkene yiki mbega ikintu nkene ninde muntu yamfasha muri coaching rero sinzo guhinyisha kwito ndagufasha kwitora inyishu wenyene ukayidevelop ivyo bikomeye hama ntege abajene bameze nka jewe n'abandi bantu je sinakuze muhira huzo ibintu twari dufite ubuzima bwiza ko ntwararubusa mugabo je nakuze mfise mama adanaza mu isoko arondera amafaranga ayamana nari mfise papa wo ku kwezi papa umwatsa amafaranga nari mfise n'undi abafise n'ubu bariho papa umwatsa amafaranga acabwira gute ego zonye utukwezi guheza kaje karambabaza mama umwatsa amafaranga tora canke ndagwa soswara mvuye ku kazi wow cire nkiri umwana naciye nkura nifuza kumera nka mama bazombaza mama mvuge ngo tora canke kumugoroba mugabo mzee wanje yo rindire kwezi guhere hama tugwaye rero yatuvuza tutararemba ucawumva ko yaramusarariye ahantu avec assurance maladie rero ubajene ataronse amahirwe kugira umuvyeyi arabirako birababaje mugabo nacagira inzigo nyeranda kore positif ya indi Yezu Kristo yagira ariko arakora abantu bose bari kwaranza mu ishengero igeshavu ni giza agishavu giza afata ubuzima bwiyo avuga ati wow sinanonse amahirwe ku by'abandi bana baronse reka rero nanje ndogireko uvyukuno musi isi abatembere cyane sabakoresha amafaranga y'umuryango nabantu bagize iyo nzigo bava muri ubwo bukene barasohoka bararondera baja kwiyumvira ico bokora ego ati rero still nta mpamvu kugira ifuhe nyeranda birakenewe tugiye tuko turarangiza ikiganiro ngomba ndakubaza ikibazo cyawewe ubuzima bwawe ntibihe ibintu bitatu ugira nk'umuntu afite education financière kugira ukomeze gushitsa indoto zawe urakoze icambere jewe mfise ni integrity ndagwana ko ntazokwigira menyanduruko y'umuntu dufa amafaranga n'ikintu byarakomera ibyo nkora kukwera mu ntango twatangwa niko yabwiye abajene bato mu nyuma tugeze ku bantu benshi gose kandi abantu batandukanye ikintu bose bemeza c'est l'intégrité alors en tant que jeune uri ambise gukora ikintu kanaka ntushikire inyuma bw'izigigo umuntu aguhaye ijana n'umunsi umuyizigiga kwijana bibiliya tubwira yuko ubaye umeze yakuri biki uzomuziga kuri byinshi so jewe ni integrity ichaka ni discipline jewe ndagwana no kuba discipline ico nifuje gukora ndagishikeko cyo itumura munsi jewe kubaho ntaziganya byo nsaba ko ndavyiga ko byaramaze kwinjira ku buryo ico cyose ingufu so kwiga kuziganya pwito no kutabikora ko byaramaze kuba umuco na discipline wanje ituma rero cangira sport camanya yuko mon corps c'est le cheval que j'utilise kuko nshaka ahantu ngiye rero n'abatweze ambition mugabo ingami yanje cheval ntishikeyo no faut que ngira discipline nkagira sport icya gatatu ndakunda abantu j'investi mu bantu burya abantu bafise ibintu burya abantu nibo bafise ibyo ushaka rero nemvesa mu bantu cyane ndidentifya umuntu afise ico jewe nkeneye nawe ko ufise ico nkeneye ndakumatako you don't have a choice icya kabiri kandi muri ico kintu nyene nanje ntegerezwa kwidentifya umuntu akeneye ico mfise voilà integrité discipline kwemvesa mu bantu bafise ico ukeneye n'abakeneye bafise ico ukeneye n'abakeneye ico ufise niyo soko nenda kumuza bwanje. Merci beaucoup wakunze Pam Channel TV nibaza ko kino kiganiro kivuze vyose ya plus de raisons yo kutinvestisa yo kuteparnya yo kutagira iyo education financière yo kutagira une education ishobora kudupermettre gushitsa indoto zacu ni objectif twadufise. Merci beaucoup Ezekiel uduhaye ikiganiro ciza cyane nizera ko uturavye uno munsi muri 2023 même uzoraba YouTube igihari muri 2050 ce sera toujours d'actualité. Reka ndagushimire ariko imbere yaho unyemerere utwereke les différents services mutanga muri You Invest, les services différents mufise kugira uno mujore naturave cyangwa umuntu wari wese aravye Pam Channel no munsi avuga ati ndafise ahantu shobora kujya kwigiraho ivyo ntize kwishure bijanye n'amafaranga.
urakoze cyane. Ama service yacu muri UMVS afateka amafaranga. Ni gute amafaranga mfise no yagwiza? Kam, twafise inyishu tugufasha. Suva ndazi yuko tugiye mu banki rimwe na rimwe usanga inyishu zihari zimanitse ahantu nifuza compte bloqué agenzo n'ibyo bintu. Tugereza tugufasha iki? Tugufasha kuraba revenu ya office n'ingene uzobana nyubaho wageze compte bloqué tukaza ku proposer ni ya institution financière gufasha. Nous sommes pas une banque ou une microfinance. Nous sommes une société yigisha abantu gukoresha amafaranga yabo no kumenya aho boyashira no kumenya aho basaba ideni bari keneye. Aho tugupresenta ama offer atandukanye y'ama banki cyangwa microfinance. Ikindi turakora coaching professionnel. Murifuza ko muba coach umuntu agufashe gukura lomeyeri muri wewe, please come. Turagira coaching professionnel. Turagira aussi des formations professionnelles pour les sociétés, pour les individus. Kugira abantu babe renforcer ama capacité yabo babe renforcer. Comme urabona education informelle joue un grand rôle muri développement des affaires. Kugira ngo mugwiza tunga ndandaza ndabi develop singene licence ou master mais plutôt ndakeneye kwiga ingene developer monide n'ingene idandaza pour attirer les partenaires. Kuvuga turatanga les formations professionnelles à court terme quand ziri taille selon les besoins. Chez les sociétés là tu proposa, tu la proposa, on amenye comment vendre les produits et services. Bamenye gutaya bagira ama plan stratégique yo communiquer pana kubona ni société no musivutse ejiga kizima no plutôt bagira un plan de communication. Hama turagira ico twita investing opportunities. Alors tegula les projets les business zirépondent à ma question ya communauté iwacu tukadukora un plan d'affaires tukatwi présente. Sigura ngo si tu veux investir aujourd'hui nokene kudemissiona non. Chaque kwiga gusa kuidentifia bega ni opportunité ihari. So atire you invest twadufise ama opportunité d'affaires tu proposa mukayashiramo. Hama turafise un projet nziza cyane pour les jeunes itwa ndiremera kazi itwa n'abanyeshuri pour les aider kwiremera kazi. Jewe nize nifuza kwiremera kazi. Nama nibukumye mu mwigisha kana mubaha cyane twa Gracie Karegwa afise foto yagira ibintu bya photography mutangano atugisha kuri ETS. Umunsi umwe dusohoye hanze 1350 dusohotse ishuri ya mashuri yose mubona kuri imwe zigisaba sohotse SOS za hypothèque zane zose sohotse ati bajya abantu bose bashaka kazi mareze mu gatangana mu yitwa leta canke ishira hamwe bajya bose bazokaronka shamvuga ijambo kandi nabivuze aho tvo nifuza ko mwazo gatanga j'ai la chance aujourd'hui ndagatanga ndagafise ndakerea ngo mworozi miraba ariko barakora so tiwe histoire rero ndiremera kazi dufasha abayitidi n'abanyeshuri muri secondaire kwiga ingere biremera kazi ntibaheze amashuri bacika umuzigo kuri leta plutôt baheze amashuri yabo bashobora gutanga ubuzi. Ibi rero twarabikoze mu université campus campus Mutanga leadership muri Asiatique uri twatanga gufasha abanyeshuri bari secondaire la fa twari kuri Discovery School fasha umunyeshuri ageza secondaire bigishoboka neza umwe gushingana zo kwiremera kazi. Merci beaucoup. Ego, les amis bakunzi ba Pam Channel TV nizera ko turonse ikiganiro ciza cyane bishobora kudukura hamwe kidushikana ahandi mu buzima bwacu na cyane mu bijanye no gutunga amafaranga. Ni ikintu gihambaye cyane tuva mu mashuri twese atana kimwe tuzi kubijya n'ingene dushobora kugarda amahera yacu ku munsi hamwe na You Invest cyangwa hamwe na Ezekiel Hatungimana turashobora kumenya neza ingene umuntu ashobora kugira discipline cyangwa education mu bijyanye n'amafaranga yiwe aba make cyangwa menshi nta mpamvu dufise kandi. Murakoze cyane bakunze ba Pam Channel TV, reka dusubire duhure mu yindi ndwi mu kindi kiganiro nk'iki nyene aho nzoba nabazanye undi mutumire atuyagira mu bindi bijyanye n'iterambere rya je nawe mukunzi wa Pam Channel TV. D'ici là, portez-vous bien.